cyane cyane mutanguye neza kuko nta terambere itagira amagara meza. Ntushobora kuvuga iterambere mugabo amagara yabe n'igihugu atifashe neza. Jewe ndi muganga Emmanuel Nizigimana, muganga asanzwe avura ingwara z'umutima n'ivumbuka ry'umurindi w'amaraso, abankorera muri kaminuza y'u Burundi mu gisata c'ubuvuzi, nkongera nkavurira mu bitaro Rwakarete. Aba kandi nserukira imbere y'amategeko ishirahamwe ryiyemeje gushikiriza ubuvuzi bw'abahinga bajya twita aba médecins spécialistes abene gihugu baba mu gihugu hagati. Ntumbero y'iryo shirahamwe nkuko nayemeje kubivuga, twiyemeje gushikiriza ubuvuzi bw'abahinga abene gihugu baba hagati mu gihugu. Nk'ico no kwita icivugo cacu ni umwizero, amagara meza, iterambere rirama. Turabona ko twandere handitse ngo kugira umuganga aho bose. Bisigura yuko mugiye gushikira abene gihugu umunyagihugu ari asanzwe kumusanga bizogenda gute? Ego cyane gose nico twiyemeje. Ico civugo mubonye uno musi umugambi twise gira muganga. N'urugendo rurerure dutanguye uno musi, turuhereye ngaha mu ntara ya Muramvya. Nkuko mwabibonye uwo twagendanye dushika abaganga batandatu, harimo jewe, hakabamwo umuganga yanonoseye byo kuvura ingwara ziterwa n'imigera, hakabamwo muhinga mu kuvura akoresheje ubuhinga bwo kubaga, gukora abakuze n'abana bajya bavukanye ubumuga. Harimo umuganga asanzwe avura ingwara zifatira mu mitsi, cyo twita imitsi nsoza bwenge, bajya bita abaneurologue muri rw'igifaransa. Hakabamwo umuganga avura ingwara z'amafyigo, hakabamwo umuganga asanzwe avura ingwara zifatira mu bihimba bicamwo umwanda muto. Rero ico twiyemeje muri uwo mugambi, twiyemeje yuko twoca mu ntara zigize igihugu cyacu cy'u Burundi, ya ntara za kera uko ari 17. Wabuwa mutino ne wakuyemo intara yihe? Intara twakuyemo ni Bujumbura Meri, kuko abaganga nka bose bari mu gisagara ca Bujumbura. Rero twiyemeje guca muri izo zindi ntara zose uko ari 17, tuvura, twigisha,
turaba ingwane ziriyo, hanyuma nitwaheze urwo rugendo tuzoja dukoranya inama izohuza abasanzwe barongoye igihugu, kuvuga les décideurs. Inama izobirimwo abajejwe amagara y'abantu, inama tuzotumiramo kandi abasanzwe bafasha igihugu na cyane cyane mu gisata c'amagara y'abantu, abazoba badufashe mu mugongo canke abo tubona bashobora kudufata mu mugongo, canke umuntu wese tubona afise ico yoterera. Nawe ga journalist ntitubibagiye, kuko ibyo turiko turakora ni mwebwe mushobora gushikana ijwi ryacu kure, kugira ngo umwene gihugu abaho hagati mu gihugu ashobore gushikirwa n'ubuvuzi buteye imbere. Mwavuze ko mwaje muri abaganga b'abahinga aha mu ntara ya Muramvya none nawe ba specialist nabo twovuga ko mufise muri association canke hariho n'abandi batashoboye? Muri association ubwa mbere tuyitanguranye turi bakeya, kuko ubwa mbere kwari ukuronka uruhusha rwo gukora ku mugaragaro. Uruhusha twararose, ubu rero association iruguruye ku bavyifuza bose bipfuza ko twofatanya urugendo, barahawe ikaze baze dufatanye urugendo. Dutanguye urugendo twifuza yuko rugoshikira umwene gihugu wese ahari hose. Mbega n'iki cyobo caraba batuye mu kugeza mu kavuga muti reka dushingishira hamwe abaganga b'abahinga tuze turashikira bari abantu bari ruguru bashobora kubambira batamuvuga. Iki cyobo caraba reka ikintu cabitumye ngerageje kuvuga idonido y'iryo ryazananye. Jewe nari naje mu nama y'abavuka ntara bariko bararaba hamwe ivyo bakoze mu mwaka n'ivyo bagiye gukora mu mwaka ukurikira. Niho havugwa yuko mu ntara ya Muramvya ikibazo c'abaganga kihari, ko abaganga bariko baragenda. Ndibuka kuri ico gihe muri ibitaro nyene turimwo hari umuyobozi wenyene. Hama ndavuga nti none ko biri kose reka turabe ko tuzi mu ntara ya Muramvya havuka abaganga benshi. Jewe gatwe kanje nzoza ndaza kuvura, mugabo turakwiye kwiga ingene twese tukaza turafasha iyo twavutse. Maze kuza ndazunguruka intara yose, ndaca mu makomine yose agize intara ya Muramvya. Ibyo nabonye nsanga by'ukuri abagwayi bariyo kandi bakeneye ubwo buvuzi. Niho nibaza ikibazo, none ko ibi ndabibonye mu ngwara z'umutima n'ivumuka ry'umurundi w'amaraso, abandi bagwaye ibindi nabo bimeze gute? Nta ngwara z'amahaha zihari, nta ngwara z'amafyigo zihari, nta ngwara zifatira mu bindi bihimba zihari. Niho naca niyumvira gushiraho iryo shirahamwe, ca ndegera abagenzi dusanzwe dukorana b'abaganga, ndabereka ibiharuro nabonye, ca twumvikana tuti reka dushireho ishirahamwe rishobora kuza riratwegeranya tukaza turaduga kuja gufasha. Nico catumye iri shirahamwe rivuka. Ishirahamwe ryanyu niho gitangura ibikorwa gitangira mu ntara ya Muramvya. Mbega gukorana n'ivyo bitaro biraborohera nzi gute imigenderanire hagati yanyu n'ibitaro vya Muramvya? Sivyo mbeshere namwe muravyibonera, kuko sijya mbere je ndahaza, n'ubwa mbere nari jenyene naza nk'umuganga umwe, baranyorohereje. N'ubu nta kibazo na kimwe nagize. Napfuye kubabwira nti ryashira hamwe burya rigomba kuza gufasha mu ntara ya Muramvya, bavuze bati ahubwo mwaratevye. Rero kubijanye no gukorana n'ibitaro nta kibazo na kimwe dufise. Mwaje kuraba abagwayi batandukanye, abo bagwayi mushobora gusanga bafise ibibazo bitandukanye, ugasanga hari ibyo gupimira ndetse n'imiti itari ngaho canke ibikoresho bindi. Muge mushirahamwe ryanyu ribafasha iki aho musanga bakeneye ibyo? Twamaze kuvyibonera mbere, twazungurutse mu bitaro turi abagwayi bari mu bitaro,
twabonye yuko hariho abagwayi bakeneye ubufasha butandukanye. Hari abakeneye imiti, tubajije abasanzwe barongoye ibitaro n'abandi bakoze bo ngaha, batubwira ko hari imiti usanga ngaha itahari, ndetse no ngaha mu ntara ya Muramvya usanga itahari. Ico ni kimwe. Ikindi hari abandi bakeneye gukogwa, usanga bafise ibikomere bimaze igihe kinini, bakeneye abahinga bo bavura babanje kubakora. Nabo ikibazo twabonye nuko mu mahera basabwa 39 hariho abadashoboye kuyariha. Nk'ubu hariho abagwayi bashika bangahe batatu bari bavuze yuko boca bakora ejo nyene, mugabo bavuga bati aba ni bantaho nikora sinzi ko 39 badoshobora kubiriha kubera basanzwe bakoresha ikarata kama. Twe mishirahamwe ryacu icyo tugiye gukora nuko ubwa mbere na mbere twagize intambwe ya mbere yo kuza kuraba izo ngorane zo zisanzwe zihari kugira ngo tubaye tuzimenye, hamwe twazimenya twige icyo twofasha. Kubera amafaranga 39 kugira umuntu akogwe samayanga menshi cyane, kuko kilo c'inyama ugeze ku 30. None gwewe kilo c'inyama umunsi umwe kugira ngo urihire umuntu ashobore gukiza ubuzima, ivyo nibaza yuko wari wese ashobora kubikora. Gusa burya igikenewe nuko abantu bamenye ko ingorane irahari hama iratora inyishu. Mubo mwagendeye nta mubona yuko nuko mwabwira nk'indwara yimwe cyangwa bakimisha bashobora kuba kudatahura akavuga nandi kwa muganga nubona je kugwa cyangwa ntatahure ati nawe akuhimbira ati yo nja kubakuru petitse nuko mwambwira nk'ibindi bintu usanga ntatahure indwara ashobora kuba afise naho abaganga bo barayimubwira. Barahari namwe nibaza ko mwababonye abo bagwayi barahari, uriko ramusigurira adatahura umbwiye uti je nzokugirira ibi ntavyumve. Mugabo maze ati baragiye kwa rumenya ati je nari nagiye, mugabo urabona yuko baheza bagaruka kwa muganga. Rero turakeneye mu mugwi wacu turifuza yuko twoshiramwo n'abajya abantu bize imibereho y'abantu, n'abajya ba psychologue bodufasha kuza barasigurira abagwayi yuko ingwara baba bafise atari urujanye, bivuje neza bashobora gukira. Mwavuze yuko hari abantu mabonye by'ukuri babura 39 ndetse hari n'abura iyo miti. Association itanga igiye kubafasha. Association yacu igiye kuvyiga. Tubaza ko mu misi ya vuba dushobora kugira ico dukoze, kuko hariho amalaboratoire asanzwe akora imiti kandi nayo nyene uyegereye ashobora gufasha nabo bantu. Kubijanye no gukogwa burya duhije kubera dufise abayobozi b'igihugu bakunda abene gihugu. Ibi turazi yuko nibavyumva bazobura ico bakora, ndavyizeye namwe muzobibona kandi. Bize igihugu ya Dominicana mu gihugu cifashe 2060 giteye imbere. Mwebwe nk'abaganga ni iki mugiye guterera kugira ngo kuko naho muri Kongo yuko igihugu kizohanini kizoza gufasha mu kuba uburyo, nibaza ko namwe mufise ahandi hantu muriko muradodora muriko muradodora uburyo kugira ngo musahirize muri iyo vision dushoboye kwishikaho mugiye kwitwara. Cyane cyane mutanguye neza kuko nta terambere ritagira amagara meza. Nashobora kuvuga iterambere mugabo amagara yabe n'igihugu atifashe neza. Rero ni ivyo byatumye twiyumvira gushingira ishirahamwe kugira natwe nk'abaganga duterere umuganda muri iyi vision y'igihugu cifashe muri 2040, igihugu giteye imbere muri 2060. Kudodora turadodora nawe tashobora kudodora iwanyu namwe bw'abajournaliste mukadufasha, mabona ko mwadufashije mu kuduherekeza muri iki gikorwa. Ni naco gituma mbe nagira nshimire Bankobu yadutereye muri gikorwa turimo no musi na nishiramwe ry'abakozi ba leta mutuye de la fonction publique. Hamwe nshimira abanywanyi turi kumwe nabo twagendanye bose
kukuntu bitanga batiziganya bagaheba umwanya w'iboko z'ibindi hama bakaza kudushigikira hama nshimire n'abayobozi b'ibitaro abayobozi b'amagara y'abantu mu ntara abayobozi b'intara mu ntwaro buramatari nyakubahwa buramatari kuko yadufashije cyane mu kwiragiza iyi nkuru ivuga yuko tuzoza gukorera ngaha kandi umugambi arabumva cyane yatwemeye ndetse no kudufasha mu basanzwe bafasha intara bajya bita partenaire technique et financier yuko abo bishoboka ashobora kubasaba bakadushigikira muri uwo mugambi turimo. Rero turabananya kudodora nico gituma nagira nsabe ngire ko nsabe abarongoye igihugu kuva kuri nyene icyubahiro, nsabe abarongoye amagara y'abantu, nsabe abasanzwe bafasha mu gisata cy'amagara y'abantu ndetse no mu bindi bisata kuko amagara y'abantu niyo shingiro ya vyose. Nsabe mwebwe bamenyesha makuru mwe wese, nsabe abadadaza, nsabe usanzwe bafise amahinguriro, umwe wese mwene gihugu wese iki gikorwa akigire iciwe sicishira hamwe ko twenga nama yatiko turungukamo mugabo twiyemeje yuko twese dushize ingufu hamwe mwene gihugu arashobora gutunganiza mvye n'amagara y'abantu. Mu bijanye n'ibyo gukorana n'ibitaro ahasanzwe hakorera aba specialiste nibaza ko haba ibikoresho bitandukanye ndetse n'abakeneye kubaho cyangwa ibindi bintu, mbega mwebwe ibi bitaro muja ibikoresho bikwiye canke n'ibipimo mu batuma umuntu abikunda yuko mutoza murabigira ku mahopitale ngaha muri izo ntara za ruguru cyane nyene kuko nka ku bitaro turi barafise iya cumba cyo gukoreramwo abantu iya bita bloc opératoire ngaha abagwayi twabonye bari ngaha mu bitaro, umuganga twazananye umuhinga mu byo gukora abantu yavuze ati zobakorera hanyene abasinziriza bajya bagira bakogwe barahari muri laboratoire. Yego hari ibikoresho bafise ivyuma bafise nibindi kumbura usanga badafise kubera usanga atawazara bituma avyandika ugasanga imashini irahari mugabo hari ikibuze. Rero aha ni mu ntumbero yo gukangurira nabo bandi baganga basanzwe bakorera hagati mu gihugu menye yuko ivyo bipimo biba bikenewe kandi nabo bashobore kubirondera. Hama nsabe n'abajeje amagara y'abantu ku rwego rw'igihugu kugira ngo barabe ingene kubera hari bipimo usanga bizimvye ugasanga umuntu afise ijya carte kamu n'amahera bamuha ugasanga ntibihura keshi nayo niyo ni intambamye mu kuraba rero ingene nk'ivyo vyokwigwa ku buryo ibitaro dusanga navyo biriko birahomba ko yashobora kuja kugura ama reactive ayashikanye yapima ico gipimo amahera yose ugasanga ntahuye n'ivyo yakoze keshi niyo ntambamye burya hanini hari. Mukabandi baganga b'abahinga bariko baja hanze ku bwinshi nkuko muri kamwe muja gukorera ruguru gusumba kuja iyo biravugwa ngo abaganga b'abahinga bariko baja hanze ku bwinshi. Igituma mu baganga bice biboneka cyane nuko umva nk'umuganga yahora avura indwara abantu bishi bamuzi agiye biramenyekana mugabo genda mu bindi bisata naho byo by'ubutunzi naho nyine turazukuzabo nk'abagiye bari mu gisata cy'ubutunzi twosanga ari bo bagiye cyane gusumba abaganga. Makwe mu Burundi abaganga baracari bake ugasanga umuganga umwe yari umwe mu gihugu ariko aravura izo ndwara rero agiye bica biboneka bica bimenyekana kubera iki nta wundi acaza ngo amusigarira. Rero twebwe natwe twashimye kwerekana yuko ivyo bariko baravuga ngo abaganga bose bariko baragenda bahonga igihugu atari vyo. Hariho n'abandi bavuga bati ahubwo twe natwe tugomba kuja gukorera mu nyagihugu bajya bagiye hariya burya bagiye gusuma ubumenyi kuko uraho ubuzi buteye imbere urasuma uguma wongereza ubumenyi
tunatwe zoba turi ino ivyo bariko barakora tuzobipfumba kuko hazogera igihe bagaruka cyane nabone tubahamagare muri ishirahamwe ryacu ati erega nimuze dufashe abene igihugu aze nene ntibagira amavakansi aze agire vakansi cyo tumudogana hariya icendajuru avure naho vuri imisi ibiri hama gasubira inyuma rero nibaza yuko bagenda batwebwe turi ngaha ujya tuzoguma turi twuzuzanya muri abo bariko baragenda hari abo tubona babajene benshi baheza bagenda kandi bikaboneka yuko aho ko abaganga bari basanzwe bari bake aho ko bongerekana urumva naho nyene bigatera bagenda usa wohanura iki gugwaruka ruguma kose ntabaja kwiga baja kurondera amahera abaja kurondera amahera rero urazi yuko umuntu ukuntu aremye aguma arondera heza gusumba mugabo nagira nibutse bene wacu ariko baranyumviriza yuko burya genda mugabo wibuke hamwe waturuzoge uburyo heza cyane ni muhira abamaze gutembera watembera ukuruka indege ushitse mu gihugu cawe urumva unezerewe cyane gusumba uko ukuruka iyo ndege uri iburaya rero yandirimbo baturirimbira ati niwaja mu zaburaya niwaja hehe uribuka wa muvyeyi wawe rero nsaba yuko mwe wese ahari yo kwibuka ngufasha singombwa ngufashe wari uko hashitse waragiye gashobora kugira Imana ukaronka ubwo buryo bazuti mbega ihoho iyo ashira hamwe yemeje kugeza ubuvuzi abene gihugu umuntu yoriterera gute hama bari ngaha bakakubera biga gufasha singomba ngo uwo ari wo ruhari ashobora gufasha wibereye naho hoba iburaya canka handi hose